uribaza ko izi zose arizo nazenzanye nizo nagurishije hano intambwe rero irahari ngaya nayarose kubw'umugambi wa nyene icuba cyane ntayo mwabonye neza rabe ziriyo. Mu kwitabira ihuriro ry'urwaruka ryateguwe n'umugambi payeje ku rwego rw'igihugu ku ncuro ya gatatu, urwaruka rwamaze gufata iya mbere mu vyo kwitunganiriza imigambi rwaje ruzanye n'ivyo rusanzwe ruhingura. Abashoboye kuvugira ku mbonesha kure Mashariki TV barashima cyane iryo huriro kuko baronkeyeho akaryo ko kumenyekanisha no kudandaza ivyo basanzwe bahingura. Niyo nkuru Emmanuel arongoye societe Akeza k'ihembe amenyesha ko ihembe rivamwo ivyiza byinshi harimo byo gushaza no gutaka mu nzu, aho mbere ashimira umukuru w'igihugu we yatanguje uwo mugambi mu rwaruka, akaba mbere yari yaje amuzaniye n'impano ivuye mu byo ahingura. Nkaba ndongoye societe Akeza k'ihembe ifashwe mu mugongo n'ikigo payeje. Ni societe isanzwe ihingura amahembe y'inka, aho tuyakuramo ivyiza kandi by'agaciro bitandukanye bininziza n'amafaranga y'agaciro mu gihugu nk'uko mubibona. Uno munsi rero twaramutse tugira amahirwe turashika hano muri iki kibanza. Rero ikintu nyamukuru gitumye fata akakanya, ngomba gushimira cyane bivuye ku mutima nyakubahwa nyene icubahiro umukuru w'igihugu we yatanguje umugambi wo guha akazi urwaruka biciye muri payeje. Nanje nari umuntu novuga ko atakazi nari ifise kuko nari isanzwe mfise umwuga wo guhingura amahembe y'inka, mugabo nta bushobozi nari ifise. Ariko ikigo payeje kimaze kuhaba catanguzwe na nyine icubahiro umukuru w'igihugu cangira amahirwe uwo mugambi ndawubamwe. Rero ni nayo mpamvu ngeze ku y'intambwe. Rero kubwo no kuvyukuri ishima umugambi umukuru w'igihugu yatanguje, nari namuzaniye impano. Nagerageje gukora ihembe ricafyemwo ishusho y'igihugu cacu ndetse kandi irimwo n'ifoto ya nyine icubahiro umukuru w'igihugu. Nukuri rero nasaba ukuntu iyi mpano yo mushikira, ndi umuntu mutoyi ntafise ingene noshikira nyine icubahiro, ariko nasaba ingene iyi mpano yo mushikira mu kumwereka ko turi ku kivi. Umugambi yatanguje twawakiranye ugweze kandi turawubamwo. Rero ko vy'ukuri nasaba nyene icubahiro nimba mwonkundira iyi mpano mu mwuga nkora mu mahembe abarundi batari bake bibaza ko ata kintu kivamwe, ahubwo havamwe ibintu vy'ingirakamaro. Hanyuma kandi nongera ndabashimira cyane bivuye ku mutima ukuntu mwatanguje umugambi wo gufasha urwaruka kugira turonka akazi. Nukuri waragiye mu ngiro, nongera ntera n'akamo urwaruka rusigaye inyuma yaya majambere wijukire kuba mu mugambi payeje. Arongera akamenyesha ko uwo mugambi umuha uburyo bumufasha mu muryango, ko yamaze no gutanga akazi ku rundi rwaruka, agasaba urundi rwaruka mbere kucijuka bakitunganiriza imigambi. Kuva afashwa mu mugongo na payeje maze guha akazi abashika 8, ariko indoto janje ndifuza guha akazi abashika abajene nka 50. Niyo ndoto yanje kandi bizoshoboka inzira zose vyocamwe. Amasoko ariho turavyishimira. Nkaha nkoze mu mufuko ukaraba uribaza ko izi zose arizo nazenzanye nizo nagurishije hano intambwe rero irahari. Ngaya nayarose kubw'umugambi wa nyene icuba cyane ntayo mwabonye neza rabe ziriyo. Ni rya jambo rya nyene icuba ngo umufuko wose ugirene uronka amafaranga. Hanzosubira inyanza rake mvuga ati ganzo sabwa nyakuba. Ni nayo mpamvu rero mpamagarira urwaruka ruze ndabigisha umwuga. Umufuko wose uronka amafaranga, umunwa wose uronka icugi. Aha kabroshete ndakwega none amafaranga sine yarose. Nizeyimana Jeanne d'Arc arongoye koperative Rematuzokira arashima cyane kuko iryo huriro ari akaryo keza ko kwerekana ivyo bahingura bifasha gukingira ibidukikije mu guhingura umwuka bita biogaze bakoresha mu gutegura imfungurwa. Dusanzwe turongoye koperative Rematuzokira, aho iyo koperative isanzwe ikora ibintu byo guhingura umwuka uvuye muri biogaze. Uwo mwuka dusanzwe
tuwutegura uva bwa mbere dutangura guteka ibigazi musanzwe mubizi, hama tugakuramwo amavuta nk'uko dusanzwe twatetse zino munga. Turafise imashini ica ihingura izo munga ziba zavuye ziba zihiye, dukuramo amavuta y'amamesa meza. Hanyuma amavuta y'amamesa meza avuyemo bijya binyemwe nivyo duca dukuramwo gaze, bica bishikira muri digesteur. Iyo digesteur rero nici formira gaze, hama iyo gaze gashigenda muri bara. Uwo mugambi uradufasha ikintu kinini na cyane cyane mu gukingira ibidukikije. Murabona ko mwa kino gihe ihindagurika ry'ibihe atari agaseseshwa rumuri, ni kuvuga tumaze kubona yuko ihindagurika ry'ibihe ryashitse, twe twariyumviye cyo cyumviro cyuko twoca dukora uwo mwuka mu mvo yo gukingira ibidukikije, na cyane cyane murazi yuko bijya binyemwe iyo babisutse hanze bigatembagara bica bijya kwica ibinyabuzima, na cyane cyane iyo bigiye mu nzuzi ntidushobora no kuronka ry'amafi dusanzwe dufungura. Ego hama cyakabi naco cabaye ico gusahiriza abene gihugu basanzwe bahonya amashamba mu gihe cyo gukinga ibidukikije. Rero dutekesheje uwo mwuka, n'umwuka unazimbutse turiko turaraba bivanye naho twe turiko turawukorera. Akarusho kahabaye vyatumye umwuga wacu umenyekana ubwa mbere, hama ndetse abenshi bakawumenya kugira ngo banatahure n'ingene dusanzwe tunakora, n'ingene bisanzwe binakora icyerekeye umwuga wacu. Iryo huriro ry'urwaruka rw'incabwenge rikaba ryari ryitabiriwe n'urwaruka rwa baba igihumbi, harimo n'urwaruka rwaserukiye ibihugu byo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ku magenekerezo ya 21 na 22 Nyakanga umwaka w'2023.